Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 18 Nyakanga 2025 muri zone Cibitoke imitumba yose igize zone Cibitoke hakozwe ibikorwa byo gusibura imiserege igendanira ikaburimbo. Ivyo bikorwa bikaba vyakozwe ku mitumba abenegihugu bakaba bari benshi bitabiriye ivyo bikorwa byo gusukura imiserege, ariko icibonekeje nuko hari abadandaza bakorera hafi y'iyo miserege usanga ari sindabibazwa, aho usanga bakorera ahantu hasa nabi. Umukuru wa zone Cibitoke yagendeye imitumba yose igize zone Cibitoke aho yariko yishikira ku kivi kuraba uko ibikorwa vyitabiriwe. Umukuru wa zone Cibitoke Ndayishimiye RY'URWARUKA mu ijambo ryiwe yashimiye abenegihugu bitabiriye ivyo bikorwa rusangi. Urabona ko ivyo twakoze uno munsi birashimishije kandi birahimbaye, ico gituma nagira mbanze ndabasabe mu ntize ibiganza kugira dushimire muri rusangi twese hamwe twitabiye bino bikorwa. Ibikorwa rero turanguye kuri uno munsi nkuko meje kwivuga ni ibikorwa by'isuku. Ibikorwa by'isuku bituma tuba ahantu heza hasa neza. Murazi yuko iyo umuntu aba mu mucafu biheza bikazana ingwara zituruka kuri iyo myanda n'imicafu. Dutekanya gukora ibindi bikorwa mu ndwiza. Nimwumva tubateye akamo tuzobikora nk'uko nyene mu makartie yose kugira tubandanye dukora aho handi hasigaye. Ni muri ntumbero rero bandanije ndabatera akamo kugira umwe wese aherereye ahaba agenda ararike mugenzi we, kuko nawe ko hari abataje mwabwire ko tubagayiye. Umukuru wa zone Cibitoke yabandanyije amenyesha abaraho uko ibikorwa rusangi bigiye gutunganywa, aho amenyesha ko bashizeho ikirangamisi cyo gukurakuranya imisi mu ndwi kugira abenegihugu bose bashobore kwitabira ibikorwa rusangi, kuko hari benshi bavuga ko batokwitabira ibikorwa rusangi bivanye n'ukwemera kwabo. Ikindi amenyesha abitabira ivyo bikorwa rusangi kwitwaza ikaye yo kubandikiramwo ko bitabiriye ibikorwa, kuko iyo kaye igiye kuzoza irasabwa. Ibikorwa byose canke amajambo yose muzoja gusaba, haba ku mutumba, haba kuri quartier, haba muri zone, haba muri commune n'ahandi, muzogenda mwitwaje kajya gakaye ku muryango kugira abanze babasuzumire hari inyuma barabe aho abatware babasinyiye ko mugenda mwitabira ibikorwa by'iterambere rusange. Twarabisabye kugira utazoba afisa ko gakaye ngo yerekane ko yitabira bino bikorwa ntibaze bamwakira. Yarangije ahimiriza abaraho kubumbatira amahoro n'umutekano, aho yamenyesheje ko abagendesha amamoto mu kunguruza abantu ko batemerewe kurenga imihana begereza ku ruzi rwa Rusizi, kuko atakintu baba bagiye kuronderayo. Ahamagarira abenegihugu bo muri zone Cibitoke gutunga urutoke uwo wese babonye ateranye amakenga.